Inteko z'Uburundi zigira 14 ziri muri Somalia mu gace ka gatanu muri Joware muri leta ya Hishabere zibandanya guhabwa inyigisho zijanye no gutegura amamine ku munsi wa gatatu w'igenekerezo rya 12 uku kwezi. Izo nyigisho kwa bariko bazihabwa n'abahinga ba Self-Lane bakoreshwa n'ishiramwe mpuzamakungu riraba ivyo gutegura amamine UNMAS. Nkuko vyashikirijwe na Ndayishimiye Jean Baptiste arongoye igisata kiraba inyigisho z'igisirikare ku nteko z'abarundi zo muri ATMIS muri Somalia, igihambaye muri ico gikogwa ngo no kumenya aho ivyo bisasu biturikira vyatezwe imbere yuko batangura kubitegura. Izo nyigisho rero zariko zihabwa intwaza ngabo z'igisirikare zo muri yo kontenja ya 14 aho muri Somalia kugira nazo zishobore gutanga ubwo bumenyi kubo barongoye. Haci hakurikira inyigisho zo kwerekana ingene ico gikogwa cyo gutegura amamine canke ibisasu kigenda. Jean Baptiste Ndayishimiye akaba yamenyesheje ko ivyo bibafasha gutegura inzira na cane aho iyo miduga iyo kontenja ica. Izi nyigisho mubonye ziri mu nyigisho nyinshi dusanzwe dutanga ngaha. Hanyuma muri izo nyigisho no babwira yuko twigisha inyigisho zifasha muri mission dusanzwe dufise ngaha. Izo nyigisho rero zikaba ari zikigwira ngo twikingire twongere tugwanye ibisasu bituragurika aba bansi baba Al-Shabaab bakoresha nkuko bimwe mwabibonye ngaha. Iyo ni inyigisho imwe mu nyigisho zitandukanye twigisha zishika nka 37 twigisha abasirikare kugira ngo imisyo igende neza. Muri izo nyigisho hamaze kwiga abasirikare, tumaze kwigisha abasirikare bashika 1735 babahinga bashobora gufasha mu buhinga butandukanye kugira ngo misyo twahawe n'igihugu igende neza. Izi nyigisho zirafasha cyane kuko aha umwansi dufise ngaha arakoresha ibisasu bituragurika, hanyuma ivyo bisasu arabinyegeza ahantu hakunda guca abantu benshi. Nkiyi nyigisho musanze muje musanga bariko bariga ni inyigisho yo kurondera ico mu Congereza ta root search, yukurondera aho ibisasu babinyegeje kugira ngo umuntu aze kubica katabizi canke imiduga ibice itabizi hanyuma ahabisanganya. Rero izo nyigisho rero ziradufasha iyo imiduga yacu giye muri patrouille canke yigiye muri ravitaillement canke ndetse n'abanyagihugu bo muri Somalia bariko baragenda nabone mu mabarabara. Ivyo rero biradufasha kugira ngo dukubure neza ibarabara abantu bahace atamasanganya hari. Le chercheur maintenant, il est en train de faire avec beaucoup d'attention la confirmation de ce qu'il a trouvé. Il a déjà détecté des choses métalliques et maintenant, après avoir la forme dans sa tête avec le détecteur, il commence à chercher c'est où exactement. Il essaie pas d'appuyer en bas avec beaucoup d'attention. Il va voir juste pour confirmer le tout minimum. Il va pas sous-confirmer, il va pas découvrir tous les dispositifs. Juste pour confirmer, et une fois qu'il a confirmé, il va crier trouver. Alors, vous avez trouvé? Faites-le trouver. Chacun il répète pour que le chef d'équipe il entende. Là, il bouge plus. Un par un, ils vont replier pour que eux ils se mettent en sécurité avant que lui il fasse son marquage de ce qu'il a trouvé. Ça, c'est pour minimiser le risque. Comme ça, si jamais ça explose,
il n'y a qu'un mec dans cet endroit. Là, il a dit il faut faire le marquage. Maintenant, il va faire le marquage de ce qu'il a trouvé, juste où il était, mais en passant en arrière. Comme ça, si le prochain mec il arrive, ils savent c'est où le bon endroit de passer pour voir ce qu'il a vu. Et c'est eux qui vont traiter ça, la prochaine équipe. Ça, c'est juste l'entraînement, mais on le fait souvent pour que les mecs, une fois qu'ils trouvent les vraies choses, ils savent exactement comment faire. Ils ont bien entraîné. Jean-Baptiste Ndayishimiye ariko akavuga imwe mu ntambamyi mu bikorwa byabo vya misi yose aho muri ako gace Joare mu ntara ya Hishabere ngo n'amabarabara atagendeka ameze nabi kugira bashikire birindiro 16 by'igisirikare w'abarundi bisanzwe biri muri ako gace haciye hakurikira igikorwa cyo kwerekana ibindi bikorwa byo kubaka ibibanza bakwiye mu minwe aba El Shabab hakaba harekanwe nuko harondegwa ivyo bisasu imashini zitandukanye bakoresha mu gutegura aho bagiye kubaka nibindi izo mashini hakaba harimo izo bita neveteze tracteur compatere n'izindi muri ya ntumbero basanzwe bafise yo gufasha abanyesomaliya izo nteko zikaba zarashoboye kubakira inyubako aho abo banyesomaliya badandarizamwo inyama ariko igihe twahishikira twasanze ivyo bidandazwa bisa n'ivyaheze bamwe muri abo Somalia bagashimira cyane izo nteko kuri ico gikorwa ahandi twagendeye ni ku mashure bubakiwe n'izo nteko ariko kubera imishaminono basanzwe bafitaniye hagati y'abatware bahahora n'abashasha abanyagihugu b'Abasomalia bitorewe tukaba twasanze uwo munsi ayo mashure yugawe n'umutware yahahora